tubaramutse tumwe tubashimira abakunzi ba IVYACU TV mwe mwese mudengesha kuba kumwe natwe uno munsi ntagiye kindi tugiye kuba yagira atari inkuru twovuga y'umubabaro ariko kandi y'umunezero kuvyerekeye uno muririmbyi Nzeyimana Toma canke Mkombozi nkuko abantu benshi mwagiye mumenyana cyane mu muziki w'u Burundi. No muririmbyi twovuga yuko kariyere yiwe yagiye kuvuma cyane canke gutera imbere mu mwaka w'ibihumbi 2009 mwaka w'ibihumbi 2010 ubwo yatangura kuririmba indirimbo zawadi ya mwaka, hanyuma akagenda akurikiza indirimbo ishuri canke indirimbo zagiye zitandukanye, indirimbo zaba zishigikira igihugu canke izigenda zivuga utunenge tw'igihugu. Kuva mu mwaka wa 2015 yasohoye indirimbo Nzeyimana, indirimbo twavuga ikitakiwe neza mu gihugu, biza gutuma ahunga igihugu yerekeza mu gihugu c'amahanga nyene, nkuko namwe mubizi yuko mwaka wa 2015 atari umwaka worosha abanyagihugu, ari navyo vyatumye gushika kuno munsi kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani mwaka wa 2020 Mkombozi canke se Nzeyimana Toma ataragaruka mu gihugu ciwe. Mu Burundi ndetse no hanze yagumye asohora indirimbo, twarabonye indirimbo za Songa Mbere, twarabonye indirimbo Toma na Nadine, twarabonye indirimbo zitandukanye Jerusalem aheruka gusohora, nkuko ushobora kuja kuri YouTube yiwe channel ya Mkombozi Lucifer ukabasha kubona indirimbo zitandukanye yagiye asohora, haba zihanura ndetse no kubwira yuko Mkombozi hasa la Victoria siempre kuri ubu atagisohora indirimbo z'abanyamahanga canke se indirimbo zivuga ku vyerekeye igihugu nkuko yabikunda, ahubwo bo asohora indirimbo zerekeza ku Mana, indirimbo twavuga zo gushimagiza no guhayagiza Imana no guhamagarira abandi kuvyerekeye Imana, benshi bakundiza kwita ku mudiho wa gospel. Kuri no genekerezo rya mbere kwezi k'umunani umwaka wa 2020 hazindutse inkuru y'akababaro, inyuma yuko hari hamaze kuba hamenyekana yuko nkuko wenyene Mkombozi hasa la Victoria siempre yashije muri page yiwe ya Mkombozi Lucifer, aho yashize ihejuru amafoto twovuga yuko atameze neza, akurikiza n'ubutumwa budasanzwe, aho yemeza yuko abasuma boba baragerageje kumugandagura ariko Imana ikaza gukinga, ariko kandi banagomvye no kumwiba, ariko Imana hagaca icanzo, aho yanditsemwe mu butumwa ati urakoze Mana utanga utarya, iyo hataba wewe iyi ntambara y'abasuma batatu bafise n'inzembe n'intambi sinari kwitsinda, kuko imbaraga wampaye nanje zantangaje kuba nashonoye no kugarura fone batanayitwaye, naho nakomeretse ariko ndashima kuko ubutunzi bwa mbere no guhema. Hari impamvu wangwaniye, nuko hari ivyo ntarashikako mu isezerano ryanje, ndakengurutse mwami kizigenza hasta la Victoria siempre. Ubu nibwo butumwa Mkombozi hasta la Victoria siempre yashoboye kwandika kuri uno musi mu gatondo, nyuma yuko Imana yari mugaruye, aho avuga yuko hari impamvu umwami Imana yamugwaniye. Ni bimwe mu bintu bitangaje, ni bimwe mu bintu bibabaje, na cyane cyane ko bino biriko biraba mu gihe uno Mkombozi hasa la Victoria siempre yakunze kuririmba yuko ubuzima bw'impunzi atabukunda, ubuzima bw'impunzi nubwo abo bamwo atabubamwo bwishimiye. Inyuma y'imyaka ishika 5 yose akaba amaze ari hanze y'igihugu, kandi kaba yari kuva mu mwaka wa 1996 gushika mu mwaka wa 2007 Mkombozi hasa la Victoria siempre yari mu kambi kandi y'impunzi ya Mutabira, ubwo yaje kuza mu gihugu mu mwaka wa 2008 umwaka wa 2010 noneho na 15 yongera kuva mu gihugu. Mkombozi yari mu gihugu kuri ubu atawumenye neza na neza nimba ari Uganda canke u Rwanda,
nkuko tukunze kuba tubibona abipostinga Mkombozi arerekana yuko ari mu gihugu cy'u Rwanda rimwe na rimwe ariko kandi akerekeza mu gihugu cya Uganda. Kuri ubu twashoboye kuba tumwandikira ntabwo yigeze dusubiza nimba aho ibino bintu byabereye, na cyane cyane iko muri bino bihugu byose tubona yuko hari confinement canke lockdown bitaba byoroshe yuko ugira ngo umuntu asohoke, ariko ubuzima babugoye nibwo butuma bamwe n'abandi bavuga ati reka turondere amaramuko, reka turondere kungana tubaho, bagatera mu mazu hanyuma bakabasha kwiba, kuko muri kino gihe abantu bataba bakora niho n'ubugizi bwa nabi babutegerezwa kuba buyongera mu gihugu. Ariko kimwe coco umuntu akenguruka kandi tegerezwa gushima nuko yasigaye ari muzima, nubwo mubona yagize udukomere Imana ikaba yamurokoye. Nta na kimwe kinanira Imana, kandi ivyo umuntu aba akwiye gukenguruka, ivyo umuntu aba akwiye gushima. Reka ndabashimire mwe mwabanye kuba natwe, ariko kandi tubandanye tumusengera. Uno muririmbyi wacu yari hanze, ari hanze atari uko tumwanka, ari hanze atari uko twavuga yuko yakoze ibibi birengeye vyaho yoguma hanze y'igihugu, ahubwo umunsi urizina tusenga Imana kugira ngo azogaruke mu gihugu abandanye akazi kiwe ku kuririmba, uretse yuko yanahembura imitima abantu benshi. Reka ndagusaba ugira subscribe kuri channel YouTube yacu, ari nako ugira share kugira ngo usangize abandi babashe kuyibona, partage. Niba winejejwe n'ino video twaguhaye unagire like, utanejejwe naho utwandikire muri commentaire ivyo ubona biba bikwiye ko dukora kugira ngo tubashe